S.S.I dusangiriye amajambo dusanga mu gitabo cy'Ivyakozwe n'intumwa igice cya 10 turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 4 haravuga ngo i Kaisariya hari umuntu yitwa Korneliyo intwazangabo y'abasoda 100 yo mu ngabo zitwa abataliyano. Yari umuntu yubaha Imana akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose, yarafasha cyane abagowe agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiwe hari nk'isaha 9 z'umurango, aramuhamagara ati Korneliyo. Nawe aramukanurira amaso afise ubwoba, aramubaza ati nikiga mwami? Aramwishura ati ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze bibicibutso imbere y'Imana. Ibintu bijaho ibindi biri niryo jambo nashaka dusangira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo harahiriwe umuntu afasha abagowe. Iyo bavuze guhigwa no kuvuga ugirirwa neza mu buryo butandukanye. Tukongera tugasoma irindi jambo mu migani rivuga ngo umwe atanga isabagire akarushiriza kunguka, uwundi yikumira ko ivyo yarakwiye gutanga bikamukwegera ubukene. Aha rero niho haserukira cyane yuko ibintu bijaho ibindi biri. Mu bisanzwe atacurekuye ntacuronka, uwarafise akagira icyo atanze biramugarukako. Nuko turasomya aya majambo y'Imana y'uwo mugabisha w'abasoda 100 yitwa Korneliyo. Yari umuntu yubaha Imana agafasha abagowe kandi agasenga ubudasiba. Uyu muntu rero umunsi urizina ngo yari karasenga hari nk'isaha 9, umumarayika aramugendera arungitswe n'Uhoraho, aramuhamagara mu izina aritaba, aramubwira ngo ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze imbere y'Imana bihinduka icibutso. Urumva Korneliyo ubuzima yarabayeho bwo gusenga no kugira ubuntu, Imana yari ibitse, Imana yarabibona, hanyuma umunsi urizina bihinduka icibutso, biramuvugira ku buryo Imana yumva hari ikindi kintu yomukorera. Niho rero umumarayika yaciye amubwira yuko yotuma ko Petero ariwe Simoni kugira ngo aze. Amaze gushika rero Petero baraganiriye, hanyuma Petero niho yababwira ubutumwa bwiza, arivyo byabashikanye kuzura mpwemu yera, barabatizwa nabo mu nzu yiwe n'abari bamukikuje bose, hanyuma baronka agakiza. Nariko ndavuga rero ko ibintu bijaho ibindi biri. No kuvuga ngo Korneliyo hari ico yarafise kubaha Imana, afise ubuntu, afise no gusenga ubudasiba. Ibi nivyo byamuhesheje agakiza kuzuye, kandi siwe wenyene byaciye binyungu no ku bandi benshi. None wewe inyifato yawe, ubuzima bwawe bumeze gute ku buryo bwo bicibutse imbere y'Imana? Mbega ubuntu urabufise bwo bicibutse imbere y'Imana? Nibwa bicibutso nagira ndakubwire yuko nibindi Imana izobikongera, kuko ibintu bijaho ibindi biri.